Itegeko ry'umukuru w'igihugu riha uturusho abamugariye ku rugamba bagizwe n'abahoze mu migwi igwana hamwe no mu gisirikare ca kera, ni itegeko nimero 100/262 ryo kuwa 18 Munyonyo 2021, nk'uko tubisoma muri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu mu gice ca gatatu ingingo ya 11. Uwahoze ku rugamba yamugaye yigishwa imyuga ihuye n'ubumuga bwiwe, agahabwa agahembo gahuye n'ipete yamugaye afise, aronswa ibimufasha nk'amaguru canke amaboko vy'ibikorano n'ibimufasha kwiyunguruza nk'imbago, udukinga tw'abamugaye n'ibindi. Uwamugariye ku rugamba ashobora kuronswa kandi inzu ihwanye n'ubumuga bwiwe kandi amaze gupfa ikaba iy'umuryango wiwe. Iryo tegeko rivuga kandi ko uwamugariye ku rugamba arihirwa amatara n'amazi hamwe n'umwunganira mu vy'amategeko iyo uburenganzira bwiwe buhungabanijwe. Ariko ivyo vyose bigashoboka habanje gusohoka ingingo mperekeza y'umushikiranganji kugira itegeko ry'umukuru w'igihugu rije mu ngiro. Uyu munsi abo bamugariye ku rugamba barakwije amezi 8 basaba umushikiranganji wo kwivuna abansi gusohora iyo ngingo, ariko nta kirakogwa nk'uko umwe muri bo abisigura. Batubwira bati indira aho umugwi uri kwavyiga kugira ngo basore ico bita ordonnance ministerielle iherekeza iryo dekret kugira ngo mu kwezi kw'indwi ije nshasha imaze kuboneka turonka natwe rero gushika ubu rero urabona ukwezi kw'indwi kwaheze, tubona aho vyapfiriye aho vyagariye. Abo bamugariye ku rugamba basaba umushikiranganji wo kwivuna abansi ko yosohora iyo ngingo mperekeza kugira uturusho umukuru w'igihugu yabahaye baturonswe. Mwomenya ko bamwe mu bamugariye ku rugamba baba hatari mu bisagara bavuga ko bo yaba imfungurwa canke kuvuzwa atana kimwe bakorerwa. Kuri ivyo vyose uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Floribert Biyereke avugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi.